Hello everyone guys, ndasubiriye kubaramutsa nongera ndabaye ikaze mwese mwe mudahengeshanya kuguma mukurikirana ivyigwa tuguma tubaha buri munsi. Guys, no munsi ndabazaniye icigwa c'ukuntu woshobora guhakinga telefone ufise ukayihakinga ku buryo uyitabira kuyindi. Okay, mugumane nanje muraza kubitahura ndabibasigurire step by step. Okay, ngiye gufata dufate iyi telefone iyi ntoyi ndabereka ukuntu babiregera ku buryo umuntu azonterefona kuri iyi ntoyi atazontora, azoca atora nk'akarorero iyindi mfise bivanye na nimero ngomba ndabereka uko bikorwa. Nkenge tugende step by step mubanze murabe uko bikorwa. Guys, ariko imbere yuko tubandanya banza ufashe ukore kuri subscribe ngaha hepfo, uca ukora no ngaho ku gakengeri, uca ugira kuri toute canke all bivanye n'ururimi YouTube yawe irimo. Okay guys, mugumane nanje rero gushika inyuma ya video kugira mubone ico cigwa nabateguriye. So ico bidusaba rero uratora telefone yiwawe, je murabona ni Itel 2660 ndibaza murazizi. Okay, hama muce mubanza muze muri parametre. Okay, parametre ngiyi settings, hama muze ngaha kuri reglage di telefone aha kabiri, hama muze ngaha kuri langue uku, hama dushiremwo ngaha kuri English, dushiremwo icongereza kugira tuze kujana step by step. Ndaberetse n'ukuntu bahindura ururimi kugira hatagira baza kuvuga ngo twebwe ngo donc ntizisa ururimi bice bibacanga. Aha rero turaza aha hejuru twandikira ama nimero aha muri call logs, muze murasoma hari ya hejuru kugira muze kubitahura. Okay, twinjiremwo nkuku, twinjiyeyo duce tuza ngaha kuri call settings aha kabiri, duce twemeza ko hagati. Aha rero murabona ko tugeze ngaha ngo simu A call settings, simu D call settings. No kuvuga simu ya mbere na simu ya kabiri mfise amakarte simu abiri, we barashobora gukwereka imwe bivanye nuko ufise yo imwe nyene. Okay, hama rero je ncagura nk'akarorero ya mbere, hose ku makarte simu yose birakunda. Hama duce tuza ngaha aha gatatu handitse ngo call divert. Okay, duce twemezako. Aha rero murabona hambere handitse ngo divert or voice call. Okay, ndibaza murabibona. Hama kabiri handitse ngo divert if unreachable. Aha gatatu naho handitse ngo divert if no answer. Okay, hama aha kane handitse ngo divert if busy, ndibaza murabibona. Okay, aha hambere rero ico bisigura divert or voice call nukuvuga abantu bose bazonterefona kuri iyi carte simu iri mu telefone ntoyi iyi, donc ntibazontora, bazoca batora. Ona nk'ubu twemeje ko kuri divert or voice call, hama tugaca tugira kuri activate, hama tugaca tugira kuri to new number. Okay, murabona yuko dushobora kwandikamwo inimero. Okay, aha rero bisigura iki, abantu bose bazonterefona kuri iyi telefone ntoyi ntibazontora, hazoca unterefonye kuri iyi nimero mfise, hazoca hasona ya nimero tuzoba twanditsemwo. Okay, twagiye aha kabiri naho kuri divert if unreachable. Okay, aha naho divert if unreachable ni mu gihe baguterefonye nk'akarorero iyi telefone itari hafi yanje, nayisize nko kuri chargeur canke ahandi, donc itari hafi yanje ntashoboye kwitaba. Nukuvuga naho tuje tugafyonda hagati tukagira kuri activate uku, tukagira kuri to new number. Nukuvuga abantu bose bazonterefona mu gihe ntari hafi ya telefone, hazoca hasona ya ntuze ya nimero iri muri telefone tuzoba twashizemo ngaha. Nukuvuga je nk'ubu shizemwo tufate nk'iyi yiwanje, nukuvuga nkaca nemeza, nkaca ndabikonfirima. Nukuvuga abantu bazonterefone bazoterefona iyi ntoyi, jewe ntari hafi yayo, aperi izociza direct kuri iyi nimero iri mu yindi telefone. Okay, reka maze ndabibasigurire, ndabereka ukuntu babikompleta. Okay, aha naho kuri divert if no answer, nukuvuga mu gihe banterefonye nkateba kwitaba, umuntu urashobora kumutelefona
igasona ariko ntakwitabe, ivyo birashobora kuba mu gihe yakwikawushije canke bigashobora kuba mu gihe nyene yanse kukwitaba. Nukuvuga rero tuje ngaha kuri divert if no answer, nukuvuga ni ca gihe twa telefonye umuntu ntiyitabe. Okay, ibi ndiko ndabibazanira doke mu cigwa co guhakinga, nzobereka ukuntu woshobora kubikoresha mu guhuza carte simu nyinshi ukazitabira kuri telefoni imwe. Ico ndabasaba no kulikinga video hama mukayisangiza abandi mukoze ngaho kuri partage canke share kubo YouTube ziri mu rurimi rw'icongereza kugira mubandanye munyereka yuko mushigikiye 5 kuri 5. Okay, hama aha hepfo naho kuri divert if busy. Okay, divert if busy ni mu gihe banterefonye ndiko mvugana n'uwundi. Murumva yuko nyene itabirikira irengana. If busy ni hajya utelefona umuntu bakakubwira ngo uwo murondera rikavugana n'uwundi. Okay, aha rero kuri cancel or divert nukuvuga aha uba ubikuyemwo vyose. Reka renka karorero jewe ngomba nkoreshe ngaha kuri divert or voice call, nukuvuga abantu bose bazonterefona kuri iyi nimero ntibazontora, bazoca bagira, reka mbanze ndabereke gatoyi kugira muze kubona yuko vyakunze. Murabona aha hejuru murabona aha hejuru ukuntu hapanze. Okay, okay, murabona aha hejuru ukuntu hapanze, hariyo hajya vibrere na message n'umuriro. Murabona yuko ari utuntu dutatu. Okay, murabona yuko ari utuntu dutatu. Hingere ndabereke nitwamara kubikonfigira ukuntu biza kugenda. Ubu ndibaza murabibona n'utuntu dutatu turiyo hariya hejuru, naka vibrere na message n'umuriro. Okay, twagiye rero tugomba dutangure rero step yo kukonfigira. Nababwiye uraza ndabibutse yuko telefone twese twazishize mu congereza, nabiberetse video igitangura. Duce tuza hejuru twandikira ama nimero kuri call logs, hama tumanuke kuri call settings. Okay, muhurikirane step by step, hama ucucagura carte simu ushaka kubigirako. Urashobora kubigira kuri carte simu zose bivanye nuko bishaka. Hama inze ngaha kuri simu ya mbere. Okay, hama nce manuka ngaha kuri call divert, duce nemeza ko. Hama rero we ibi vyose namaze kubibasigurira, uracagura bivanye naho uwumva bikorohera. Okay, rero je ngomba nkoresha kuri divert or voice call, nukuvuga abantu bose bazonterefona kuri iyi nimero. Iyi nimero irimwo ngaha, iyi nabigize ku iyi carte simu nacaguye, apere zizoca ziza direct kuri ya nimero nagomba nshiremo. Reka twinjire ngaha rero kuri divert or voice call. Aha rero mwitu twose ucaguye akushaka uca wemeza hagati nkuku, hama ucugira ngaha kuri activated, kuri activate niho uca wemeza, hama ugaca ufyonda hagati kandi ngaha kuri nyene kuri to new number. Okay, ugaca wemeza ko nkuku. Aha rero ucushiramwo inimero ushaka yuko apere, donc abaguterefonye kuri iyi aho apere zizoca zija zipartaja. Nukuvuga urashobora guca wemeza ngaha hagati ugacagura mu ba contact bawe bose ufise. Okay, murabibona, canke ukandika nimero nkuko bisanzwe. Okay, reka je nandike nimero nkubu, nandikiye okay. Okay, murabona rero je nkubu reka nemeze ngaha hagati. Uca uhejeje gushiramwo iyo nimero uca wemeza hagati. Urabona ko batwereka ngo please wait. Aha batweretse yuko bidakunze, unfinish. Okay, aha turasubiramwo kandi tugire dushiremwo inimero. Reka dutanguze na code y'igihugu plus 257. Okay, urarindira. Urabona yuko batwereka yuko bitariko birakunda. Okay, reka dusubire twandike kandi kuri divert or voice call duce twemeza. Okay, hama to new number dushiremwo 68 649 49 7. Okay, nunkeneye kuri WhatsApp iyo niyo nimero azoza arantorako. Tubibagiye gushirako code y'igihugu
plus 257 ndabibutsa ibi bintu bikora ku nimero iyo ariyo yose, donc abari mu Rwanda abari bivanye n'igihugu urimwo ubikoresha bivanye n'igihugu urimwo. Okay, 64947. Okay, hama duce twemeza aha kuri okay. Murabona ko batwereka ngo please wait. Murabona rero ko batweretse ngo call divert unconditional activated. Murabona yuko batwereka yuko vyabaye activated, ndibaza aha muca mubibona aha. Hama duce twemeza kuri okay. Okay, nkuku aha rero ni giki kikwemeza rero yuko ibi bintu vyakunze. Jewe sinifashishije telefone zibiri ngo ndabereke, donc nkubu ngo ndabereke telefonye ko atariza gusona, ariko ikintu ca mbere kiza kukwereka yuko vyagiyemo. Nari naberetse yuko aha hejuru hariyo utuntu tubiri, ehe ni murabe ubu twabaye dutatu. Murabona aka kantu aka kantu kameze nka partage, ndibaza murakabona fresh, murakabona aka kantu kari impande y'umuriro wa telefone. Aka kantu kazokabona muri telefone yawe, uzomenye yuko yaba nini yaba ntoyi, kuko ibi birakunda no ku matelefone manini navyo nzobibereka. Uzomenye yuko aperezi wawe hari ahantu zija. Okay, ndibaza mwabibonye. Aka kantu niko kakwereka yuko vyakunze, kariya kari impande kari hagati y'umuriro na karya ka message. Okay, ndibaza aha rero murabibonye. Iyi ni step ya mbere yo kubishiramo. Mu gihe rero ushatse naho kubikuramo, okay, mu gihe ushatse kubikuramo naho uraza hariya nyene tuvuye muri call logs, atwandikira ama nimero, hama call settings, hama ucagura carte simu wari wabishizemo. Okay, hama ugacuza ngaha kuri call divert. Okay, aha hepfo kuri call divert. Nibaze yuko muriko murabitahura 5 kuri 5. Ugira ikibazo araza kwandika muri commentaire, ndaza guca ndamufasha. Duce twemeza ko hama ona rero, donc je nakoresheje aha hambere, nabanje kubasigurira aha hane, mwebwe mumvirize aho vyoborohera gukoresha. Aha rero jewe murabona ko nakoresheje aha kuri call divert. Chafyondako oya simfyondako sorry, aha hose bivanye naho wakoresheje. Option ibikuramwo ni ya nyuma kuri cancel or divert. Nukuvuga aya ma divert yose wakoresheje ngaho uko arane bivanye niyo wakoresheje, ufyonze ngaha kuri cancel or divert, nukuvuga ahantu hose wa hakingishije mwizi divert zine bica bivamwo. Reka re nkubu ngire ngaha kuri cancel tuze kuraba ka kantu hariya. Okay, reka twafyonze ko okay, reka turindire. Okay, reka dutegereze turabe. Urarindira reka turindire mpaka baheze kubikuramwo vyose. Okay, murabona ko batweretse ngo all divert deactivated. Okay, mubona ko bwa mbere bari batweretse ngo ni activate, ubu batweretse ngo ni deactivated. Murabibona yuko ni desactive mu rurimi rw'igifaransa. Bwa mbere yari active, ubu naho ni desactive. Reka rero twemeze okay, turabe ka kantu kari hariya impande y'umuriro. Okay, murabubona yuko hasigayemwo kajya ka message konyene. Okay, murabibona yuko hasigaye aka message konyene. Guys, murabona yuko aka kantu ara kantu k'ubwenge. Guys, ntiwirengagize gukora kuri subscribe, utibagiye no gukora ngaho ku gakengeri, ucugira ngaho kuri tute canke oro, biravana n'ururimi YouTube yawe irimwo. Hama muce mumfasha guys gupartaja ibi vyigwa nza ndabaha. Murabona yuko ari utuntu tw'ubwenge cane, utuntu tugufasha. Ona nkaka ko ari akantu keza cyane gashobora kugufasha mu bintu bitandukanye. Urashobora kugakoresha mu guhakinga canke mu gihe telefone utabushaka kuyigendana. Nzobakorera video yavyo navyo ndabibasigurire ndabibereke. Okay, mwabibonye ndabereke kandi uraza ndabereka aho twaciye ntimuvyibagire. Ni ngaha muri call logs. Okay, murabona telefone kwanza ibimeze uku. Ucuza ngaha kuri
watse hama ukuremo urufunguruzo nimba rurimo. Okay, hama ucuza aha hejuru kuri call logs, aha hejuru hama uwemeze umanuke kuri call settings, hama ucagure carte sim ushaka mwizi zibiri, reka ngire kwiya kabiri, hama uce uza ngaha hepfo kuri call divert, uze kuraba aka kajambo ngo divert, uce wemezako. Hama murabibona yuko hantu hose nabibasiguriye, utu twose ico dusigura naberetse. Ushaka kubikuramwo ni ngaha kuri cancel or divert. Okay, ciao ciao rero, mwari kumwe na jewe nyene Obama nguma ndabategurira ibi vyigwa vy'ubwenge, muguma musanga kuri ya channel yanyu ibigezweho kuri telefone. Ndabasezera ndababwira ati bye bye, mwakoze kubana nanje gushika kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Tuzosubira muri video ikurikira. Bye bye.